Iyi mwumviriza ni radiyo ijwi rya Amerika. radiyo ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muyumvira ku mirongo migufi metero 19 na metero 22 mu Rwanda, mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Ikaze mu makuru yo kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na jewe Fidel Niyongabo. Mu Rwanda habaye imisa yo gusezera wayoboye yo kusezera nyakwigendera Papa Benedicto yayobowe na Cardinal Kambanda. Yavuze ko Papa Benedicto yaranzwe no kwemera gukomeye. Imana yari yaramuduhaye, none ubutumwa bwe yarabushoje. Yaranzwe no kwemera gukomeye, kandi nk'umusimbura wa Petero yasohoje neza ubutumwa bwe bwo gukomeza abavandimwe mu kwemera. Uyu ni Cardinal Antoine Kambanda w'u Rwanda asezera kuri Papa Benedicto wa 16. Leta zunze ubumwe za Amerika, murantunga gato, umwungere wa Eklezia Katolika, nk'uko mwavyumvise rero, Papa Francisco yayoboye ibirori vyo guherekeza uwo yasubiriye Papa yarangije igihe Benedicto wa 16 yitavye Imana ku wa gatandatu w'indwi irangiye afise imyaka 95 y'amavuko. Ndabashinga amateka bemejwe bahari muri iki gihe muri Leta zunze ubumwe za Amerika kubera inama nshinga amateka ituzuye. Naho Leta zunze ubumwe za Amerika zisaba u Rwanda guhagarika imfashanyo yose ruha umugwi M23 no kuvana ingabo zago mu buseruko bwa Kongo. Aya makuru n'ayandi tubafitiye ni mu kanya gatoyi yagiraho umuja. Amakuru rero yo hirya no hino ku isi. Umwungere wa Eklezia Katolika Papa Francisco yayoboye ibirori vyo guherekeza uwo yasubiriye Papa Benedicto wa 16 yarangije igihe yitavye Imana ku wa gatandatu w'indwi irangiye afise imyaka 95 y'amavuko. Eugene Mukankusi yaduteguriye iyi nkuru. Abantu ibihumbi n'ibihumbi bateraniye hanze ya Bazilika ya Mutagatifu Petero bareba kandi bakomera amashyi abari batwaye isanduku yarimo umurambo wa Papa Benedicto nyuma yaje gushyirwa kuri alitari. Habaye iminsi 3 yo gusezera kuri Benedicto mbere y'imihango yo gushyingura yitabiriwe n'abantu barenga 200,000 bagiye kumwunamira. Papa Francisco mu butumwa yatanze yagarutse ku bushishozi bwa Benedicto, ubwuzu bwe no kwemera kwe gukomeye. Benedicto yabaye Papa imyaka hafi 8 mbere yo gufata ikiruhuko cy'izabukuru kubera ko hataragifite imbaraga zo gukomeza gukora. Niwe Papa wa mbere weguye mu binyejana 6. Urakoze Eugenie. Nta bashinga amateka bemejwe bahari muri iki gihe muri Leta zunze ubumwe za Amerika kubera inama nshinga amateka ituzuye. Thomas Kamirinda aratubwira ibindi kuri inkuru. Umwe mu badepite w'umudemokrate witwa Ted Lieu ukomoka muri Leta ya California mu burengerazuba bw'igihugu arabisobanura mu magambo yoroheje. Mu kiganiro yagiranye n'ikigo ntaramakuru AP cya hano muri Amerika aragira ati ubu sinzi icyo ndicyo, sinzi niba ngifite ubwishingizi mu buvuzi, sinzi niba abakozi banjye bahembwa. Koko rero abadepite bashya ntibaritwa abadepite mu by'ukuri, ahubwo bitwa abadepite batowe igihe cyose batararahira, kandi nanone ntibashobora kurahira igihe cyose bataratora umuyobozi wabo speaker. Bityo nta n'itegeko bashobora gutora, nta komite cyangwa komisiyo bashobora gushyiraho, ntibashobora rero kugenzura imikorere ya guverinoma. Ted Lieu yongeraho ko badafite n'uburenganzira bwo kubona amabanga y'umutekano w'igihugu n'uw'isi. Ati ubu habaye ikibazo ntacyo twakora. Nabo ubwabo kandi n'abakozi babo babafasha mu mirimo yabo ya buri munsi mu nteko ntibazi nimba bazahembwa. Baribaza no ku tundi tuntu dukorwa buri munsi. Batese imbuga nkoranyambaga zacu, website zizahinduka? Ese email zacu zizakomeza gukora? Mu gihe badashobora gutora amategeko, Sena nayo ntiyabishobora. Kugira ngo itegeko ribeho rigomba kubanza kwemezwa n'imitwe yombi y'inteko ishinga amategeko Congress. Sena yo yarangije kurahira ku wa kabiri nk'uko byari biteganijwe. Uyu munsi nanone abadepite batowe baragerageza gushyiraho speaker. Inshuro zose 6 bamaze gutora, 3 ejo bundi ku wa kabiri n'izindi 3 ejo ku wa gatatu ntacyo zatanze. Tugushimire Thomas kuri iyo nkuru. Ikigo kijejwe gukingira indwara muri Afrika CDC cyatangaje kuri wa kane ko Ebola muri Uganda iri hafi yo kurangira. Haheze iminsi 39 umugwayi wa nyuma abonetse. Eugenie Mukankusi araduha ibindi.
abategetsi mu kigo gishinzwe kurwanya no gukumira indwara muri Afurika CDC bemeje bwa mbere icyorezo mu kwezi kwa cyenda kandi bavuze ko yari Ebola Sudani, indwara itarabonerwa urukingo. Mu kwezi gushize Uganda yasezereye mu bitaro umuntu wa nyuma wari uzwiho Ebola. Perezida Yoweri Museveni kandi yakuyeho inzitizi zose zabuzaga abantu kuva mu bice bimwe bajya mu bindi. Gukuraho izo nzitizi byagaragazaga ko iyo ndwara yari imaze kugenza amaguru make. Umuyobozi wa CDC Ahmed Aguel Uma yabwiye abanyamakuru ko nihatagira umurwayi mushya wa Ebola uboneka mbere y'itariki ya 10 y'uku kwezi kwa mbere, iyo ndwara izaba yacitse mu gihugu. Yashimye guverinoma ya Uganda ku ngamba nziza yahuje zafashije kubuza Ebola gukwirakwira, avuga ko byafashe iminsi 70 kugira ngo icyorezo gihagarikwe, ubwo hemezwaga ko abantu 142 bari bamaze kwandura. Abahitanywe n'iyo ndwara ni 55. Uma yongeyeho ko ubu urukingo rwa Ebola Sudani rurimo kugeragezwa. Abashinzwe ubuzima muri Afurika bakoreye hamwe bitegura guhangana n'icyorezo nyuma y'uko Ebola Zaire yari imaze gushegesha uburengerazuba bwa Afurika mu bihumbi 2014-2016. Icyo gihe iyo ndwara yishe abantu 11,300, abenshi muri Guinea, Sierra Leone na Liberia. Ishami rya ONU ryita ku buzima OMS rivuga ko igihugu kiba kigomba kumara iminsi 42 nta muntu wanduye nyuma y'uko umurwayi wa nyuma yemejwe kugira ngo bitangazwe ko indwara yacitse mu gihugu. Ubufaransa bushigikiye ambasaderi wabwo muri Burkina Faso. Leta y'icyo gihugu yasabye ko asubirizwa kubera umwuka mubi w'urwango rw'Ubufaransa wiyongera. Dusubire dutega amatwi Eugenie Mukankusi. Mu kwezi kwa 12 guverinoma ya Burkina Faso yohereje ibaruwa isaba ambasaderi w'Ubufaransa kuva mu gihugu. Guverinoma y'Ubufaransa ariko ivuga ko uburyo Burkina Faso yakoresheje budasanzwe. Amakuru aturuka mu rwego rwa diplomasi rw'Ubufaransa yavuze ko aho ibintu bihagaze ubu, Paris idafite umugambi wo gukura intumwa yayo muri Burkina Faso kandi ko ikirimo gusuzuma intego y'ubusabe bw'iki gihugu. Umubano hagati y'Ubufaransa na Burkina bwakoronije wagiye urushaho kuba nabi nyuma ya za kudeta zakurikiranye. Imyigaragambyo y'abadashyigikiye ingabo z'Ubufaransa yagiye iba mu gihugu, ku ruhande rumwe hashingirwa ku buryo Ubufaransa butakoze ibihagije mu guhangana n'inyeshyamba za Kisilamu zakwirakwiriye muri iyi myaka ishize ziturutse muri Mali. Abadiplomate b'Ubufaransa bavuze ko Burkina yashakishije umubano n'abacanshuro b'Uburusiya bari mu itsinda Wagner. Perezida w'igihugu gituranye cya Ghana mu kwezi kwa 12 yareze Ouagadougou guha akazi abo bacanshuro. Mu gusubiza, Wagner yashinje guverinoma zo mu burengerazuba bw'isi, serivisi zazo z'ubutasi harimo na CIA n'ingabo z'amahoro za ONU ziri mu butumwa gukora ibyaha Wagner ivuga ko yitiriwe muri Afurika. Ibyo birimo gusahura umutungo kamere binyuze mu bucukuzi butemewe n'amategeko bw'amabuye y'agaciro no gukoresha za kudeta. Aya makuru yose agezwe ko hirya no hino ku isi muhejeje kumviriza n'ayandi mushobora kuyasanga kuri www.radio-yacu.com, adrese yacu YouTube, Instagram na Facebook na VOA Radio Yacu. Mu kanya turaja mu karere k'ibiyaga binini. Leta zunze ubumwe za Amerika zisaba u Rwanda guhagarika imfashanyo yose ruha umugwi wa M23 no kuvana ingabo zarwo mu buseruko bwa Kongo. Ibindi kuri iyi nkuru na Venus Nshimiyimana. Leta zunze ubumwe za Amerika iratangaza ko yakiriye neza raporo y'impuguke z'umuryango w'abibumbye kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu itangazo ryashyizweho umukono n'umuvugizi wa leta Ned Price aravuga ko leta zunze ubumwe za Amerika yabonye ko hari ibimenyetso simusiga ko u Rwanda rushyigikiye umutwe wa M23, ibimenyetso ko uwo mutwe wibasiye bikomeye uburenganzira bwa muntu. Leta zunze ubumwe za Amerika igasaba u Rwanda guhagarika inkunga yose ruha umutwe wa M23 no kuvana ingabo zarwo mu burasirazuba bwa Kongo. Leta zunze ubumwe za Amerika iramagana kandi ubufatanye hagati y'ingabo za Kongo FARDC n'imitwe yitwaje intwaro irimo umutwe wa FDLR urwanya u Rwanda. Nk'uko bigaragara muri iyo raporo, leta zunze ubumwe za Amerika ivuga kandi ko ihangayikishijwe no kwiyongera kw'imvugo ihembera urwango n'ubwicanyi, itunga agatoki abavuga Ikinyarwanda batuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Irasaba abategetsi ba Kongo kuyamagana mu ruhame no guhana abayikoresha. Urakoze Veniste kuri iyo nkuru.
ibirori vyo gusezera ubwa nyuma no gushingura uwahoze ari Papa Benedicto wa 16 vyabereye i Roma kuri uyu wa kane mu kibanza citiriwe Mutagatifu Petero. Imisa yo kumusezera yayobowe na Papa Francisco akikijwe n'abakardinali bagera ku bihumbi 4. Mu Rwanda habaye imisa yo kumusezera yayobowe na Kardinal Kambanda. Yavuze ko Papa Benedicto yaranzwe n'ukwemera gukomeye. Imisa yayobowe rero na Kardinal Antoine Kambanda, umukuru wa Eklezia y'u Rwanda. buri muntu wagira igihe Imana iba yaramugeneye gusohoza ubutumwa yamuhaye no kugira uruhare mu mateka y'igihe Imana yamugeneye. Papa Benedicto wa 16 Imana yari yaramuduhaye, none ubutumwa bwe yarabushoje. Yaranzwe n'ukwemera gukomeye kandi nk'umusimbura wa Petero yasohoje neza ubutumwa bwe bwo gukomeza abavandimwe mu kwemera. Mu Ivanjiri Yesu yabwiye Petero intumwa ati, Simoni, Simoni, dore Sekibi yabasabye ngo abashungure nk'ingano, ariko nagusabiye kugira ngo ukwemera kwawe kudatezuka, nawe rero uzakomeze abavandimwe bawe. Nibwo butumwa Petero n'abamusimbuye kugeza ubu ngubu bafite bwo gukomeza abavandimwe mu kwemera. Hari umuhanga wavuze ngo Imana yaremye muntu mu ishusho ryayo, ariko umuntu nawe agira igishuko cyo gushaka kurema Imana mu ishusho rye. Ibyo yifuza n'ibyo atekereza akaba ariyo shusho aha Imana ye. Birumvikana Imana atari shusho ryayo y'ukuri. Imana rero irengera cyangwa se itabangamira inyungu ze, akaba ariyo yumva, akaba ariyo yimika, n'ikigirwamana muri make abaramya umuntu ushaka kurema Imana mu ishusho rye. Ngibyo rero ibintu Papa Benedicto yarwanye nabyo mu buzima bwe bwose, no mu minsi ye ya nyuma yarasengaga asabira Kiliziya. Uwo rero yari Cardinal Antoine Kambanda yariko aremesha imisa yo gusezera nyakwigendera Papa Benedicto wa 16. Umurundikazi yitwa Floriane Irangabiye yaba i Kigali mu Rwanda yaratahutse asubira mu gihugu ciwe mu Burundi, ahageze arafatwa arapfungwa, none sentare yaraye imuciriye igihano cyo gupfungwa imyaka 10. Yaroje Burikaneza araduha inkuru idonido. Sentare ya Mukaza mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura niyo yamukatiye urwo rubanza. Floriane Irangabiye ategerezwa kandi kuriha ihadabu ry'umuriyoni w'amafaranga y'amarundi. Urubanza rwasomwe kuri uyu wa mbere, niko amasoko yegereye iyo dosiye yabwijwe rya Amerika, ariko bikaba bitashobotse bimenyekana. Yagiriwe n'icaha co guhungabanya umutekano ku gataka k'igihugu c'u Burundi no gukorana n'imirwi y'abitwaje ibirwanisho. Niko ayo masoko ashikiriza. Floriane Irangabiye mu vyagirijwe harimwo kwegeranya abagwanyi ba Red Tabara, umurwi w'abarwanya ubutegetsi bw'u Burundi witwaje ibirwanisho ufise ibirindiro muri Kivu y'ubumanuko mu buseruko bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uwo muhari ufatwa n'abategetsi b'u Burundi nk'umurwi
iterabwoba. Isoko ryigenga ryabonye urwandiko rw'urwo rubanza riremeza ayo makuru, ryabwijwe rya Amerika ko urubanza ari uko rwaciwe. Mu gusigura ivyo bamwagirije bafashe icegeranyo cakozwe n'igendereza baca bigana umukono wiwe. Baciye bandika ko Floriane yemeye ivyo yagirizwa vyose kandi ko yasavye imbabazi kuri ivyo vyaha, ariko ni kinyoma. Niko bibonwa n'isoko ryacu mu butungane. Umupfasoni Irangabiye uretse kuba ari mu mirwi myinshi y'abarundi baba ku murwa mukuru w'u Rwanda Kigali, ni n'umukozi w'iradiyo Igicaniro yavukiye mu buhungiro muri ico gihugu. Arsene Bitabuzi bakunda gukorana ku biganiro bivuga ku Burundi canke akamutumira nk'umuhinga, yibaza ko mugenzi we azira ivyumvira ashikiriza. Yaganiriye natwe kuri telefone. Mugenzi wacu Floriane Irangabiye kuva afatwa yahogwa ivyiyumviro vyiwe yashikiza kuri radiyo cyane ari umumenyeshamakuru canke iyo yabaye umutumire. Iki nico bigaragara yuko arico yahowe. Yatangaje benshi harimwo abo novuga yuko ari n'abanyamategeko, harimwo n'ababuranira Floriane Irangabiye kuko baranabisariye ivyemezo, ariko ababimwagirije ntibigeze bashobora gutanga ibi vyemezo. Kubwa Maître Armel Niyongere, umukuru w'ishirahamwe Akati Burundi ry'abakristo barwanya ihohoterwa rya kiremwamuntu, igihano cahawe Floriane Irangabiye gihonyanga ubwigenge mpuzamakungu bwo gushikiriza ivyiyumviro. Yabwijwe rya Amerika ko uru rubanza ruri mu vyonona ishusho y'u Burundi bitari ngombwa. Guhonyanga ukwica n'ukwizana kw'abamenyesha amakuru, ivyo navyo biteye kubiri n'amasezerano mpuzamakungu yerekana ubwigenge bwo kumenyesha amakuru Uburundi busanzwe bwaratekwa igikumu. Ikindi naco nuko iryo hagarikwa n'ifungwa ry'umumenyesha amakuru Floriane Irangabiye yerekana isura mbi igihugu c'u Burundi yuko bitemerera abamenyesha amakuru bigenga bashobora gutanga amakuru ateye kubiri n'ivyo leta iriko irakora. Ivyo rero ni iterabwoba bakoresha cane cane iyo bahagaritse umenyesha amakuru canke ubusanzwe uharanira hagati y'akazi na muntu, bama bazana ivyaha bikomeye bishobora gusigura igituma bamuciriye imyaka myinshi yo gufungwa. Bitabuzi nawe yasanga urubanza rwaciriwe mugenzi we rushobora gutuma abarundi bahunze igihugu batakaza umwete wo gutahuka mu gihugu c'amavukiro. Twari twizeye yuko kumbure inyuma yaho ubutegetsi bwa CNDD bwasa n'ubwari buhindutse, tubona umengo umukuru w'igihugu mushasha azanye imvugo shasha atumira n'impunzi gutaha, mugabo bisubiza inyuma icyizere kuri abo bose bavuga bati kumbure twotaha mu gihugu c'amavukiro. Babonye ivyashikiye Floriane Irangabiye, iki cyizere kuri jewe mvuga nti kireza kigaca kinirwa mu meshi. Twashatse kumenya icamwe mu mashirahamwe yahanye agateka kazina muntu mu Burundi yabivuga ko, maze tuvugisha umukuru wa Falcon F Gerard Hakizimana. Yashimye kutwishura mu butumwa bwanditse bugufi ati mwishirahamwe Falcon F turemeza ko igisata c'ubutungane kiriko kirakora kandi cigenga. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu yama yateye akamo abari muri ico gisata, kandi biramaze kugaragara ko intambwe zatewe mu gukora neza kuri ico gisata. Abavuga ko ubutungane butigenga usanga bafatira ku rubanza kanaka bivanye n'imvo za politike kumbure bashira imbere. Muri Falcon F duhanura abo bama bariko baravuga ibicafuza gusa ko boza banavuga ivyo bashima, n'ahandi bizohava bigaragara ko abantu bafise ibindi bahiga binyegeje inyuma y'icitwa agateka kazina muntu. Ubuserukira umuryango w'umupfasoni Irangabiye yatubwiye ko umuryango hataragera kugira ico ushikirije. Umwe mu bashingwamanza bamwunganira nawe muri make yagize ati tugiye kunguruza kugira Floriane ahabwe ubutungane. Floriane Irangabiye yari yarengukijwe mu rubanza rwo kwa 16 ukwezi kwa 12 guheze, rwabaye mw'ibanga hata abantu barukurikiye. Yari kafashwa n'abamuburanira batatu, harimwo uwatumwe n'ishirahamwe ry'abakenyezi b'abanyamategeko mu Burundi, uwasanzwe ari mw'ishirahamwe ry'abakenyezi n'abigeme bahanira amahoro n'umutekano ryavukiye mu buhungiro mu Rwanda, amaze imyaka irenga 7 abi Kigali. Yahagaritswe igihe yaragiye mu Burundi mu mpera zo kwa 8 2022 imbere yo gufungirwa iminsi myinshi mu gashobo k'igendereza mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura. Wafungiwe mu ibohero rikuru rya Muyinga mu buraruko bushira ubuseruko bw'u Burundi. Ijwi rya Amerika ryavuganye kuri telefone n'umushikirizamanza Kizigenza wa Republika Sylvestre Nyandwi, aribwira muri Makati niyunguruza tuzoburana. Kubijanye nuko Floriane Irangabiye yoba yagetswe kw'ivyaha biri mu cegeranyo batigeze ashira ku mukono, yishuye yitwengera ati none ko sentare yasanze atari ivyo kandi abamwunganira batashoboye kwerekana ko bavuga ukuri. Eroje Urikaneza, Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika, Washington DC, n'umwanya w'ikiganiro bungabunga ubuzima, umuntu ategurikana mushikirizwa na Eugene Mukankusi. Nisuzuma abagore benshi batinya kanseri y'ibere n'indwara irangwa no kwiyongera k'uturemangingo tw'ibere mu buryo budafite rutangira. Iyi kanseri akenshi ntibishobora kugaragara mu maza ya mbere.
ishami rya ONU ryita ku buzima OMS rivuga ko kanseri y'ibere akenshi igaragarira mu bibyimba cyangwa se mu gukomera kw'imbere mu ibere ariko bitababaza. Ibindi bimenyetso birimo nk'ihindagurika ry'uruhu rwo kw'ibere, kuzana utwenge duto duto kw'ibere, kubyimba kw'ibere ryose cyangwa se igice cyaryo, n'uburyaryate mu ibere. Kanseri y'ibere iza mu buryo bwinshi nk'uko bitangazwa n'ikigo cy'ubuvuzi John Hopkins. Kanseri y'ibere yo mu bwoko bwa triple negative yihariye kuva ku 10 kugera kuri 20% by'abarwayi bose ba kanseri y'ibere, kandi ni nayo ikaze cyane, ikanakunda kwibasira abagore babirabura. Kanseri y'ibere ishobora kugaragara ku bagore ndetse no ku bagabo, ariko akenshi ikunze kwibasira cyane cyane abagore. Inzobere zivuga ko hari ibyago by'uko umugore umwe kuri 4 ashobora kwibasirwa na kanseri y'ibere, mu gihe ku bagabo ibyo byago biri ku mugabo umwe ku bagabo 100. Imibare yerekeranye na kanseri yo ku rwego mpuzamahanga igaragaza ko ikigero cy'impfu ziterwa na kanseri y'ibere kiri hejuru muri Afurika, kandi impamvu zibitera harimo kutabasha kubona ubuvuzi bukwiye, inkuru z'ibinyoma kuri iyi kanseri, ndetse n'imyumvire mibi kuri yo, hamwe no gutinda kwisuzumisha. Kanseri y'ibere niyo kanseri yibasira benshi mu bagore ku isi. Imibare itangazwa n'ikigega mpuzamahanga gikora ubushakashatsi kuri kanseri igaragaza ko mu mwaka wa 2020 hatahuwe abarwayi bashya ba kanseri y'ibere miliyoni 2.3 mu bagore. Inzobere zivuga ko nibura 80% by'abantu barakoka kanseri y'ibere muri Amerika ya ruguru. Mu bihugu bikennye umubare w'abayirokoka uri munsi ya 50%, kandi abagore babirabura nibo kenshi baba bari mu byago byo kuyirwara. Dufite indwara nyinshi zifatiye ku ibura ry'uturemangingo tw'imisemburo yo mu buryo butatu. Abirabura b'Abanyamerika nabo barazifite. Abashakashatsi batahuye isano mu miterere y'umubiri iri hagati y'abantu bafite igisekuru cyo muri Afurika na kanseri y'ibere ifatiye ku ibura ry'uturemangingo tw'imisemburo y'ubwoko butatu. Abahanga mu by'ubuvuzi bavuga ko bene iyi kanseri igira ubukana cyane kandi igasa nk'ikunda gukwirakwira vuba kurenza no mu ibere, ikaba kenshi inakunda kwihembera ikagaruka nyuma yo kuvurwa kurusha ubundi bwoko bwa kanseri y'ibere. If you look at every study across the world, there are very few of them who are Africans. Iyo witegereje buri bushakashatsi hirya no hino ku isi, ubw'Abanyafurika ni buke cyane. Icyo bisobanuye ni uko uza mu baturage b'Afurika ukabigaho, kandi ingaruka z'ubwo bushakashatsi zikaba zireba Abanyafurika n'Abanyamerika babirabura. Ubwo bushakashatsi butariho ntiwaba ufite ibihagije byo kwiga kuri kanseri y'ibere mu Banyafurika. Bwinshi bwakorewe ku bazungu, si ku baturage b'Abanyafurika. Inzobere mu buvuzi zivuga ko ubukure, umubyibuho ukabije, kudakora no kunywa ibisindisha cyane bishobora kongera ibyago byo kurwara kanseri y'ibere, kandi kwisuzumisha kare no guhita utangira ubuvuzi byongera amahirwe yo kuyirokoka. Gusuzumwa ugasanganwa kanseri y'ibere bishobora gutera ubwoba. Ni ibintu Herewa Ubawo yanyuzemo mu mwaka 2019. Ubu yakize kanseri ndetse yafashe umwanzuro wo gusangiza abandi ibyo yanyuzemo. Icyo gihe byari ibihe bingoye njye ubwanjye n'umuryango wanjye. Ndibuka ko nari mbyutse ndi mu kazi kanjye ka buri munsi, ibintu byaho bisanzwe. Hanyuma muganga wanjye arampamagara, aturabizi Madamu Herewa, ukeneye kuza ugafata ibisubizo byawe. Ubwo nasubiyeyo, muganga aricara anganiriza amfashe mu biganza. Arambwira ngo twabonye ibisubizo byawe Madamu Herewa, wasanzwemo kanseri y'ibere. Nabaye nk'uwikanze. Oya, kubera ko sinashoboraga kubyiyumvisha, kuko twizera ko kanseri y'ibere ikomoka mu muryango, kandi uko nari mbizi nta muntu mu muryango wanjye wari warigeze arwara kanseri y'ibere. Rero byarankangaranyije, bikangaranya inshuti n'umuryango, urabyumva. Ariko nshimira Imana, kuva icyo gihe nariganirije kandi ngira kwizera cyane. Nabwiye Imana nti ndabizi ko ibi nshobora kubitsinda. Twakomeza ntangira kugira aho ngera, urumva. Nahise njya kureba muganga wanjye wa kanseri. Yarambwiye ngo yego Madamu Herewa, nagufasha iki?
ngiye kongera kugusuzuma inshuro imwe ndebe neza urwego ugezeho na buri kimwe kuri kanseri yawe y'ibere. Twaragiye dufata ibipimo, basanze ndi ku rwego rwa 3. Byasaga naho bimeze neza, bati mbere na mbere tugiye kugutangiza ubuvuzi buhagarika ubwiyongere bw'uturemangingo twa kanseri. Namaze amezi 2 njyayo 2 mu cyumweru, hanyuma nza kubagwa. Maze kubagwa bantereramo insimburangingo, kandi ndabyibuka hari mu kwezi kwa 2 kwa 2020 COVID-19 ihita itangira. Nyuma y'ubuvuzi buhagarika ukwiyongera k'uturemangingo twa kanseri, namaze amezi 4 ntarataha mu rugo. Nari mfite ubwoba n'impungenge kuko ntari nzi niba bitagiye kongera kuba bibi kurushaho. Bwa nyuma njya kwivuza ndibuka ko hari mu kwa 11 kwa 2020 banyujije mu cyuma, hanyuma ndabagwa. Nyuma y'ibyo nitaye ku kurya neza, ni ingenzi cyane. Ubutumwa bwanjye bwa nyuma ku bantu banjye ni ukwikunda ubwawe ndetse ukiyitaho. Kandi rero kanseri y'ibere ishobora kugera kuri buri wese. Buri muntu yayirwara, yaba muto cyangwa akuze. Wanayirwara ubugira kabiri. Musenge kandi mushyire hamwe, mufashanye, mukomezanye. Mariam Mokhtar Ali ni umuyobozi wa porogaramu ushinzwe ubuvuzi, politiki n'ubushakashatsi mu muryango Medicaid Cancer Foundation. Aratubwira byinshi kuri kanseri. So the causes of breast cancer are not established scientifically. However, we have risk factors for specific to each kind of cancer. Rero impamvu zishobora gutera kanseri y'ibere ntizirasobanuka mu rwego rwa gihanga, ariko tuzi ibintu bishobora kongera ibyago kuri buri bwoko bwa kanseri. Urugero, kuri kanseri y'ibere ibishobora kongera ibyago byo kuyirwara dufitemo ikigero cy'ubukure. Uko ugenda ukura ni nako ugenda ugira ibyago nk'umugore byo kuba wakwibasirwa na kanseri y'ibere, kenshi ikunze kwibasira abari hagati y'imyaka 40 na 50. Ariko akenshi benshi mu bagore bakunda kwisuzumisha barengeje imyaka 50. Abagore bagomba kumenya kwisuzumisha bihoraho, gukoresha ibizamini byo gucishwa mu cyuma, ndetse no kwigenzura wowe ubwawe uko amabere yawe ameze ni ikintu cy'ingenzi. Abagabo nabo barwara kanseri y'ibere, nubwo ubushakashatsi bugaragaza ko ari gake cyane iyi kanseri yibasira abagabo. Ibyago byo kuyirwara ku bagabo biri ku mugabo umwe mu bagabo 100, ariko ibyago byo kurwara iyi kanseri ku bagabo biriyongera, mu gihe mu mateka hari umuntu wigeze kurwara kanseri y'ibere mu muryango. Tuyifiteho ubumenyi buke cyane, dufite uburyo buke cyane bwo kugera ku buvuzi buboneye, dufite urwego rw'ubuvuzi rufite intege nkeya cyane. Rero indwara kumenyekana ni kimwe, kumenya aho ushakira ubuvuzi kikaba ikindi, yewe no kuba wabasha kubyishyura kikaba ikindi, kuko ubuvuzi burahenze cyane iyo bigeze kuri kanseri, by'umwihariko kanseri y'ibere kimwe na kanseri y'inkondo y'umura. Bityo rero uburyo bwo kuvura kanseri igihe yagaragaye burimo ubuvuzi uturemangingo twa kanseri kwiyongera, cyangwa ibizwi nka radiotherapy no kubagwa. Abagore benshi bamaze kumenya ko barwaye kanseri ntibabasha kwishyurira ikiguzi cy'ubuvuzi, nubwo dufite ibigo biyivura tukagira ibitaro bitanga izi serivisi. Rero si ukubasha kugera ku buvuzi gusa, ahubwo ni no kubona ubushobozi bwo kwishyura. Niyo mpamvu dukeneye ko hashyirwaho ingamba zo gufasha mu buvuzi bwa kanseri. Uruganda rwo mu Buhinde Serum Institute of India rurateganya gukora doze ziri hagati y'ibihumbi 20 na 30 z'urukingo rw'igerageza rwa virusi ya Ebola zigomba gukoreshwa mu igerageza ryo gukingira iki cyorezo muri Uganda, nk'uko abarukoze babivuga. Bavuga ko uru rukingo ruzoherezwa mu igeragezwa rikorewe kwa muganga muri Uganda igihe abategetsi bazaba bamaze kubitangira uburenganzira. Leta ya Uganda yashyizeho amasaha y'umukwabu, ifunga ahantu ho gusengera n'ahabera ibikorwa by'imyidagaduro, ndetse ihagaruka ingendo zinjira n'izisohoka mu turere tubiri twibasiwe na Ebola mu gihe cy'iminsi 21. Ingamba zashyizweho mu turere twa Mubende na Kasanda rwagati muri Uganda zigamije gucubya ikwirakwira ry'indwara iva aho icyorezo cyatangiriye. Abategetsi bavuga ko abantu bagera muri 19 bamaze gupfa kuva aho iki gihugu cyo mu burasirazuba bwa Afurika gitangarije ko iki cyorezo cy'indwara irangwa n'umuriro mwinshi no kuvirirana cyagaragaye ku itariki ya 20 y'ukwezi kwa 9.
inshuti zacu ni ngaha dusozereye amakuru twari tubafitiye muri kano kanya. Dushimira abagize uruhara rwose ngo ategurwe yongera abashikire. Kuri mikoro mari kumwe na Fidel Niyongabo. Mugire umugoroba mwiza, mubandanya kumviriza radiyo yanyu Ijwi ry'Amerika.